Nshuti bagenzi namwe bakunzi ba radio televiziyo Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije amoro y'Imana tubashimira mwebwe mwakoze subscribe hano kuri radio televiziyo Inkinzo namwe mutararikora tubararikiye kuyikora kugira mubashe kubona amakuru y'imvaho amakuru y'ukuri ekahise ka Afrika ndetse na kahise ko muri East Africa. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumire Apotre Bernard Ntungwanayo. Apotre Bernard Ntungwanayo ndabaramukije. Ndaramukije n'abarundi batwumviriza ndetse nabumva runo rurimi cyane cyane shimira abatwandikira badutera intege badushigikira muri ibi bikorwa dukora byo kumenyekanisha ukuri mu karere ka kibiyaga binini ndetse no muri Afrika muri rusange. Ndabashimira ko badushikira bakatwereka ko badukurikirana bagira aho babubahwe. Evariste Ndayishimiye ikibazo cy'ubutare yagihagurukiye avuga ko agiye kugurisha ubutare bw'ubwoko butatu. Amacakubiri nayo abandanya kwibonekeza ahatari hake mu gihugu, inzara irabica bigacika ahatari hake mu gihugu. Apotre uri intumwa y'Imana mu bantu, ukaba n'umwanditsi w'ibitabo, ukaba ari umushakashatsi n'umusisanguzi. Mbere ko batabizi akaba ari we werekanye ubwa mbere inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo mu 2022. Ni we werekanye idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini, ukaba waciye wiyemeza kugwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiyeko muri kano karere k'ibiyaga binini. Ubona Evariste Ndayishimiye ivyo avuga ko abanyagihugu bagiye gukira bagatunga kubera ubutare bishoboka, abarundi bakwiye kubyifatamwo gute? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Ivyo bibazo ntivyoroshe kandi biranoroshe. Ubwa mbere bwobwo Evariste Ndayishimiye mu mvugo avugira mu ruhame mu banyagihugu ni imvugo ahanini usanga ziryoheye amatwi, ni imvugo ziherera mu majambo gusa zitajana n'ingiro, kandi abarundi ico bifuza si ukumva amajambo abasosera mu matwi, ariko abarundi ico bifuza nuko ivyo bavuga vyiza bo bibona bibashikako gusumba kuvyumva babivuga babiririmba. Rero Ndayishimiye kuvuga ivyo butare yuko abarundi bagiye gukira, ivyo ni nko kubahema mu mvugo ya kera y'ikirundi. Sinzi abubu ko babitahura, ariko ni imvugo atacimaze, ari nko gusamaza abamwumviriza, kubera ko ubutare bamaze imyaka 19 bageze ku butegetsi. Ndavuga CNDD-FDD kuva 2005 batwara igihugu cy'u Burundi, kandi kuva ico gihe gushika uyu munsi imyaka 19 baracukura ubwo butare, ari casterite, ari korotari, zahabu, yewe nta gishasha rero kirimo. Ubwa mbere nagira ngo tubaze twiyumvire, mbega kubera iki Ndayishimiye yoba ikavuga ko hagurukiye ikibazo cy'ubutare kugira ngo abwira abanyagihugu yuko icyo kibazo yagifashe mu ntoki, mbere ko afise ubutare bw'ubwoko butatu agomba afate mu minwe kugira ngo abugurishe, yoba yabikuye kuki? Nibaza yuko umuntu we wese yobona icyo agombye gukora. Ubwa mbere bwo bw'igihugu kiri mu kaga k'ubukene butagira izina, cyane cyane kubijanye n'ibintu bituruka hanze y'u Burundi. Aho ndavuga nk'ibitoro, kuko ibitoro bigugwa amafaranga y'abanyamahanga, bigugwa mu madolari. Ayo madolari rero nayo suko mu Burundi akenye, ariko bayashira mu mifuko yabo, bayashira muri ya makofreforo bakoresha bagura bakayubakira ko amazu, ntibemera ko haja mu mabanki. Ayandi nayo baronka nkayava mu basirikare bari mu butumwa bw'amahoro, yava muri Union Africaine mu bijanye na zya mission bari muri Somalia, amafaranga yinjizwa n'abarundi canke ingenzi ziza mu Burundi ko abaza bose bazana amafaranga y'abanyamahanga, amafaranga ava hirya no hino muri bamwe bava ko bafasha Burundi kuko ntibigeze bareka kubafasha, baragabanuye gusa batanga make. Ayo mahera yose arahari mugabo ntari mu kiga ca leta. Hari n'amafaranga bavuze ariko baragarukana yagiye cankuru nziza, ayo yose ntayahari. Ivyo rero nivyerekana yuko leta CNDD-FDD
irongowe na Baje Ndayishimiye ivyo avuga bitava ku mutima, arabivuga gusa byasa amazi abantu ngo bagiye gukira, ngo ubutare bugiye kwimbwa, akaje agenda guhenda abanyagihugu bato bato batabizi kandi batamubaza ibibazo. Ico ni cyambere. Icya kabiri, kubera iki atobwira aba fonctionnaire ko igihugu gitera imbere cyane cyane mu gisata ico cy'ubutare bihereye mu babijejwe, kuko atavugana nabo. Hanyuma bamwamira bati arabeshe, agaca vango ariko arabakurikirana. Ikibazo kiri mu Burundi ni Ziyogora Duhure. Ziyogora Duhure niyo yazingamitse Burundi, kuko aravuga ngo wavuze ko ari karabesha abanyagihugu, ko ari kabesha abantu ko atari byo, ngo yamaze kumutumako ngo bamubaze. No kuvuga ngo uko kumubaza bararaba neza, mbega aracariho, niyo abariho ari hehe? Aho ni ari kibazo cyane gikomeye. Nkibaza yuko bidakwiye yuko umukuru w'igihugu yoba intambamye yabo mubaza ikibazo mu gihe ikintu kitumvikana, yo kwemera karinda bakamubaza hanyuma akabishura. Ubutare rero si rya mbere CNDD-FDD ibugurishije. Ubwa mbere bwo nagira mbwira abarundi batwumviriza ndetse nabumva runo rurimi. Igituma mvuga ko abesha nuko kuva bashitse ku butegetsi bagurishije ubutare n'amazahabu kenshi cyane, buri kwezi baraseha batwara, ariko badeklarara yuko hinjiye amafaranga ubusa kubijanye n'ibicukurwa mu kuzimu, no kuvuga ibijanye n'ubutare. None nimba badeklarara ko hinjiye amafaranga ubusa, amatoni n'amatoni bama batwara buri kwezi, ayo mafaranga acajahe? No kuvuga ko biragurishwa ariko amafaranga ntaja mu kigega cya leta. Ubu rero nta cyizere dufise yuko n'ibyo yogurisha bizoja mu kigega cya leta. Nagira ndabibutse ko hariho ubutare bwatowe bwimbiwe muri parcelle y'umuntu hariya mu Cankuzo, haraheze iminsi itari mike. Ubwo butare bwafashwe na Obert, bavuze ko bigiye gutohozwa, gushika uyu munsi ntawe urashikiriza iyo ujya butare bwagiye. Rero societe zabwimba zirazwe, ubwo batwaye naho babukuye harazwe, babukuye muri source naturelle. Hanyuma ubwo batwaye ntitubuzi, ariko ubwo berekanye abantu barabubonye. None ko babwerekanye ko batasuye kuvuga aho ubwo butare buri. No kuvuga ko rero iyi CNDD-FDD irongowe na Baje Ndayishimiye basamaza abarundi kugira bizeze ko bagiye kuronka ico kurya, kuko yavuze ngo umunwa wose ibyo kurya, ariko n'umunwa wo kwande. No kuraba uwo munwa yavuze wariwo si umunyagihugu, n'umunwa w'abasuma, n'umunwa w'abafisi nyene aho biyiba. Ngo umufuko wose uronka amahera, uyuhe mufuko? No kuraba neza uwo mufuko wariwo. Nkibaza yuko abarundi bakwiye guca ubwepfo, bakumva imvugo avuga, bakazigiranya n'ivyo babona, haba ni babona ababesha bamukure kwa maboko. Turi twamusabye gutanga imihoho, nico kimubereye. Nagira ngo rero imbere yo kubandanya tubanze twumve icyo avuga kubijanye n'ibi vy'ubutare, hanyuma tubone tubandanye ndabereke ingene Baje Ndayishimiye adakunda igihugu, adakunda n'abanyagihugu. Kandi biratanga kumenyekana ko n'abakozi b'Imana bakoresha na mutima mweranda batanguye kuja baravyigisha babivuga, berekana indongozi y'ukuri ingene bimeze. Ico gihe rero uko bavuga turashima ko Imana itangwe kubonekera abantu ikabahumekeramo ibyo bavuga. Ico gihe abantu bazotahura babone yuko atabutegetsi mu Burundi buhari. Reka duce tumukurikira. Nabonye utare twatoye bonose mu Kirundi. Ibaze abazungu babwiza imyaka 50, dusanga aho babwimba hariyo gushiraho ku metero amajana 3 nanjye twashitse. Je twagiye ni metero 50 gusa. Ivyo ndavyemeye nivyo. Abazungu babwimbye imyaka myinshi. Naravuze yuko mutigeze mushika aho imyobo, aho ibirombwe bigera. Ivyo nivyo. Naranavuze ko ivyo birombwe ari birombwe byinshi cyane, hari imyobo myinshi cyane mu kuzimu igenda inyuragirikana ko mudashobora kwishikamo mwe yose. Nabo bantu bacukwa ntibarahaja hose. Nderekana yuko mu kwegeranira imigenderanire myiza n'u Rwanda kugira ngo iyo myobo nimwahurira mu kuzimu mwese mucukura ntimuze mugire ingwano. Ivyo nabivuze. No kuvuga rero yuko imyaka 50 bamaze bacukura, namwe mumaze imyaka 19. Imyaka 50 rero bacukuye bo basize bafufiye barugara bashirako beto.
namwe muracacukura iyo myaka 19 mugurisha mudekarara yuko mwarose amafaranga ubusa mu bijanye n'ubutare naho mutaniye n'ababirigi muri abakoroni b'ababirigi niko nababwiye muze mu bihinyuze mu kwerekana ibitandukanye n'ivyo abakoroni bagize nuko rero ndabibona kandi abarundi nibuguruka amaso babibone ko ariko mumeze naho mutandukaniye nabo barinde barihereza imyaka n'imyaka namwe niko mwagize ndamubona mu ntoki gutya aho tubona yego oya ntiwabeshe burya butare nibwo vraiment burya butare nibwo nubwo kuri ntiwabeshe kugira binyegeze bisetse kibona arababaye akavuga ngo nabampenze umukuru w'igihugu yamuheze none nibuye mbese mu ntoki zerekanye bakabafata butare kubisanzwe nimba ari umuntu akora muri geologie mine yubahutse akavuga ko burya batari ubutare sinumva igituma utaramukura ukagumushavuye ubundi bakagombye kumukura kuko arazi nawe ko ari ubutare cyangwa naho ari mu kibanza kitamubereye ni babandi mushira mu myanya batabereye rero ubutare nibyo wari ubufise mu ntoki ariko nibaza ko nanyine afite amakenga yuko ubwo butare naho wabubonye ukabwerekana mu ntoki utabushika nawe ugomba gushika kuko usanga yararavye maraporo mukora bakoreye mugurishije basanga ni ubusa byose yataguma byita ubusa ko rero mu mpapuro mwerekana ko ari ubusa ubu nawe nyine yafashe ko ibyo ufite mu ntoki ari ubusa bakanyereka n'icyo bamaze guhinguramo kasiterite rego yazo bakabyerekana akemeza ko atari ubutare dore ko uwo muntu mwumva igihugu yakimarira mugamaze imyaka n'imyaka ahembwa na leta bakora mu gisata cy'ubutare oya igihugu nacyo yokimarira kuko nimba hakana yuko atari ubutare ko atari kasiterite kandi yarayibona kandi akora mu butare n'agataka nukuri nacyo yomarira igihugu mugabo namwe nimba yo kuvyerekana gusa mukabara imyaka 19 mubugurisha mudekarara ko ari zero kuko ibyo tugiye kuzobishira habona navyo twerekana ibimenyetso byavyo tuvyereka abanyagihugu babimenye nukuri icyo gihe muzaba musanga mwese atatumarira igihugu niko niyumviye na kamara mazi ko bari baramuhaye igiturire bunyegeze mugaterekana ko nguwo bari bamubwiye ngo umurereka aho hantu kuko bahise bahita ngo reserve naturelle kugira uzohonyorayo ahantu ahantu henshi mu Burundi hari reserve naturelle ahenshi ari butunzi bunyegejwe ibyo turabizi birazwe niba bamutari mubizi mwebwe mwarasona amajambere ariko uvuze uti yarariye igiturire nivyo birashoboka igiturire karakiriye mugana genda babwire ko igiturire abarundi barya CNDD-FDD cyane kwisonga kiteye ubwoba nimba by'ukuri uvuga gomba gute nimba by'ukuri uvuga kugira uteza imbere abanyagihugu b'abarundi kubera iki utadekaraye uterekanye imitungo yawe mbere kuba president kubera iki abari muri leta utemeye ko berekana iyo mitungo uyu munsi amategeko mu Burundi ariho ntashobora gufata president vice president umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nkenguzamateka n'umushikiranganje wa mbere mu gihe bokora ikosa iryo ryo ryose ntibarekuriwe gufatwa n'umuntu n'umwe kumva bivuze yuko nta mategeko atomoye mu Burundi ahari yo gukinga amabi bavuga Burundi murabakane babona hantu ushaka gukura imiliyoni 50 ku kwezi z'amadolari mugabo akaba we numbira umukane tuzoza turagwifashanyo iyo fashanyo nangaye kashika miliyoni 10 ku mwaka maka hasi aho we wokura miliyoni 50 ku kwezi z'amadolari akaguha miliyoni 10 ku mwaka kugira ngo umutora kujya kuko bazara guteze uko muri umworo ibi rero n'uruhendo ibisivyo izo mfashanyo ko baguma bazisaba none ko bagurisha bakadekarara ubusa eheraba bagiye kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba hariya ku mpanda umushikiranganje w'amasoko ntanga nguvu kome mani rakiza imiliyaridi 54 yarazikubise arazihombya ariko biravugwa ko imiliyaridi 20 muri izo yazitanze mu mugambwe CNDD-FDD kandi hatwara Varisito bwiwe yamuhaye agashimwe amushimira umwaka wambagisha ku butegetsi ko ari umuntu akora neza ko yubaka inzu leta n'ibindi ibyo mwese murabizi reka ndabibasubirize mu gatoya uduce duto mwiyumvire mu vyibuke bivuze ko uburundi uwiba niwe akomeye gusumba ukora neza uwiba aronka icubahiro uwiba aronka agashimwe mbere
mu kumushimira yamuhaye umudari acamuha n'akazamuzo k'imiliyoni 2. Umuntu yubatse inzu y'ubushikiranganje ya nivo 3 ya etage agahabwa inzamuzo y'imiliyoni 2. Imiliyoni 2 ku muntu nk'uyo naye bakeneye ibyo no guhenda ba hanyuma ugacuva ngo yahombeje ngo baraje ukuwo ukavuga ngo mu ndwi 2 ngo bazobe bamufashe. Umushikiranganje yabivuze mwaswe kumuhitana yatanze iyo raporo akashira habona iby'ubwo busuma bwabaye. Ibizu bubatse byarabomaguritse baraje yarahagaze amafaranga uraza aho yagiye. Umuntu yayahombeje ya ministre ubu n'umushinga amateka sino umushinga amateka yoroshe atwara komisiyo politique mu Kigobe mu bashinga amateka. Unuwa ngo niwe munyapolitike niwe yigiye ibibazo bya politike urwego rwa mbere rw'igihugu mu nama nshinga amateka niwe chef. Uyo muntu murumva politike yiwe ari imeze gute ni yabasuma. Iyo leta rero nayo nyene ni yabasuma tuvugisha ukuri reka tuvyumve navyo nyene byagenze. Kome mani rakiza uwo mushikiranganje nico cyo bavuga ko bamuzi kuko yarafashije kugira ngo tumenye itunga twari dufise muri iyi si yacu. Uno munsi turazi itunga dufise n'agaciro kayo. Mbere nagira ndababwire ko n'abama bariko badusomborotsa kenshi usanga bafise ishari ry'itunga dufise kuko ni ryinshi yararyerekanye. Ariko rero afise umutima wo gukunda igihugu udasanzwe. Niwe mushikiranganje wa mbere abayeho mu gihugu cy'u Burundi agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye akubaka ibiro by'umushikiranganje bigeretse inshuro 3. Yaravyubaka adakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika hafise ibiro by'umushikiranganje bimeze neza cyane vyubatswe hanyuma yarabigabiye leta. Ibyo rero ni bya bindi tubwira abantu tutireka kubesha abanyagihugu mukunda igihugu. Kome Imana irakiza ntiyubatse ibiro mu mafaranga yiwiwe yubatse ibiro mu mafaranga yakuye muri rya barrage yase guhera amafaranga naho yatikirije acabahuma amaso yubakira inzu leta hanyuma kugira ntimuze mu mufate uwo mwokubaka mukamufata gute umuntu yubaka inzu leta akayigabira leta nubwo yubatse mu mafaranga yibye leta ntibishoboka. Ariko ibi bizohe harya burya bizoteba bihere bizoteba bihere mwemwe umurundi wese ahari nasabe kuramba ibi bizohera yarababeshe. Kandi Kome Imana irakiza si yakoze ubushakashatsi ngo yerekane aho ubutunzi bw'igihugu muri susoro buherereye. Ibyo byigwa byakozwe kuva kera hari amakarata abazungu bataye ngaho hari abahakoze kuva kera. Ibyo nta utabizi nta utaza aho buherereye ibyo nta n'amatohozo menshi akenewe. Oya ahubwo ikibazo n'amacakubiri kuko rusasuma mwakoze w'ubwoko mu ma ministeri yose mu bakozi ba leta rusasuma mukora mwinyegeje mu misozi rujya rusasuma bateye ubwo bateye amakenga mwashaka iki ko mutatubwira icyo mwashaka nta gihugu gishobora gutera imbere kirimo amacakubiri. Icya kabiri umukuru w'igihugu yotangaza ko ariko barimba ibijyanye n'ibyo bya korota ibijyanye n'ibyo mu kuzimu by'ubutunzi wowe utangariza abandi ubyimvye hoze ntiwobyimba ugahora nukuvuga niba butise je naza ko uhisemo kuko ndadaye narababwiye ko hariho ibyo yazize bijyanye n'ibyo butare. Abantu benshi nabyo bazi nabonye bandika muri commentaire bakavuga ibyo bishakiye. Nushobora kuvuga ibintu udafise amakuru cyambere n'amakuru kumenya amakuru urumva nk'ibyo bigora babesha ngo yishwe n'abatutsi yishwe n'abana bariye no igihugu kirihagije gakimenye uwagihekuye umukuru w'igihugu kubera iki leta ihari idakurikirana bamwishe ngo bahanwe. Bajya bafunzwe nibo bisha ndadaye bajya bafunzwe by'ukuri bararonse ubutungane bwo kubatunganiriza kugira ngo bisigure ingene byagenze. Siniyumvira nibaza rero ko ibijanye n'ibyo butare ntivyimbwa babanje kuvuza induru iyo bikenewe ko bavyimba baravyimba bikagurishwa mu ituze mu iteka nitekane no mu bwitonzi. Nibaza ko ari kudusamaza rero tubihe amaso turindire. Uvuga yuko niwe mushikiranganje wa mbere tubonye w'igitangaza ese n'abandi bose boza baragira nk'uko w'igisuma umushikiranganje w'igisuma mumva ntiyakoreye igihugu arondera impembo yarihembye aho aterera inyubako y'ubushikiranganje yose leta igatanze n'ifaranga mu byakuye muri leta
ikidari cyo gukora akazi neza, ikidari cy'indongozi. Ivyo abarundi baravyumvise, sinumva ko babikeneye. Ico kidari c'indongozi bamuhaye nukwara kumushimira ko yivye akashikana. Biga bicara mu mugambwe CNDD-FDD bagahamagara umuntu ngo zanaya baba bazi kwaca bahehe. Yarakoze ko yivye, yakoze iki ko yivye amafaranga ama okay, reka twumva ko yakoze. Hano naho wavuze gute kuri barage, kandi murumva ko bamaze kubaciyo bariha ibice 60%. aho ni mu bikorwa komera ajejwe. Nyumvirize abo bantu biko ngo nibo bari kubakorera bene gihugu, nguwe niko wavuze. agenda maramaye nk'userukira igihugu, twe twaramaramaye twarumiwe zisohoka arondera iyo zagiye ukazibura. Imirayidi 54 zo zarasohotse, ayo mayanzu zoyaheba nimuzoyaheba tuyaheba bategeza kuyari bandi kome kandi abahera yacategeza kugaruka aho yabahaye nayo. Rero ubu ngiranje fata ingingo umushikiranganje turi kumwe ndagusabye mu ndwi zibiri mbe mbona abantu bose bari muri ivyo mwamaze guharura ivyononekaye kugira ngo uwo mugambi tubandanije tumenye tuti ni igiki gikomeye dushikirije ababandanya uwo mugambi. Les travaux avancent correctement, sont vraiment appréciables. Urumva rero ibikorwa koma bako byabandanije neza kandi bigenda neza cyane. We nawe wamaramaye wakozwe n'isoni kubera inzu wasanze zuzuye imigaga zihengamye. Ibi bikorwa byarahagaze, imiradi 54 zaribwe zibwe nande komu wa mbere hamazana ku muganga imiradi 20 niko bivugwa. Umushikiranganje yabishize abona atanze raporo ko baraje hagaze izo nzu zibiri mwamuhaye bahase kumugandagura. Imana irakinga, turafise amakuru bivuze ko uraraba neza abo uhaye akazi nabo mukorana bashobora kuba ari bakaboko. Nico gituma patiri hano aratanga umuco akerekana indongozo ko zikwiye gukora kugira ngo abantu bamenye ko byukuri barongoye intama ntiryana ariko intama barayirya. Rero urya intama kandi intama idashaka kukurya ubucumuye. Mutima mweranda atangwe kubonekera abasaseredoti kugira ngo bashira habona bigisha abantu ukuri no kubana neza mu bantu ngaho. Utego kigongo n'amagorwa y'intama, umwungere ategerezwa kurangwa n'umutima w'impuhwe nk'uwa Yezu. Intama zishonje akihutira kuzigaburira, zinyotewe akihutira kuziha ico zinwa. Umuntu yoguma abona ko zihaze kandi zishonje, umuntu yoguma abona ko zitanyotewe kandi ziri mu kwitwa n'umwumwa, uwo ntakwiye kwitwa umwungere, akwiye ahubwo gutanga imihoho n'umucangero. Umuntu atihutira guhindura porogaramu kugira uwundi mwene wamererwe neza, kugira ngo je namaze gukora ngo isaha yanje yashitse, ngo saa sita yageze nugaye ubona umurwayi ashitse n'ibindi byinshi. Uwo si umwungere mwiza. Yesu aduhaye akarorero guhindura porogaramu kubera intama ikeneye konka, kubera intama ikeneye ivyirya, kubera intama ikeneye ivyinwa. Hariho abantu rero bumye badaterwa impuhwe n'intama zishonje canke zinyotewe. Kuri bo kazima bo bahaze ataco babuze, abo baragowe bavukanyi. Yesu uyu munsi araduhamagariye kugira impuhwe z'intama dushinzwe, tubone inzara n'inyota zazo, tuheze tuzitwararike, tugire umwitwarariko, twiruke umugani wa wundi ati dushushe ibirenge tuzironderera ubuzima. Tureke kuba sindabibazwa kuko Imana yazidushinze izozitubaza, bive mu majambo bije mu bikorwa. Abavyeyi birukira abana babo, abatwara birukira abatwagwa babo, umwe wese uko ashinzwe n'ico ashinzwe, kuco ashinzwe aterwa ikigongwe n'ico intama zibuze aheza zikurikire. Patiri, turagushimiye cyane kuri izo nsiguro watanze. Twibaza ko bazashimiye yakumvise. Iyo umuntu arayariye ntibivuze ko abandi baraye bariye. Umuvyeyi atirukira abana biwe ngo bagaburire, abari umuvyeyi gito. Umurongozi atirukira intama
atwara arongoye abari umurongozi gito abari imburakimazi abakwiye gutanga imihoho. Ibi nivyo tumaze igihe dusaba basinashimiye yuko utanga imihoho kubera ko avuga ngo umuntu wose ivyo kurya abanyagihugu bakabandanya basonza bakagenda gusa. Mwarabonye ku masanamu ahamaze iminsi aca abanyagihugu usanga bambaye impuzu zitameshe batoga batimosha umushatsi basa nabi bambaye imirenge gusa mu kinjana tugezemwo atana gakambambira atana kayeboyebo bose bamwe bagwaye n'imbunja byaraboneka ku maguru agaca ngo basa neza barakeye abahema abakora kwitama aho kubiyumvirira ingene botera imbere. Igihugu cy'u Burundi uyu munsi kirimo abantu bagwaye imbunja, igihugu kirimo inzu za nyakatsi, igihugu kirimo amagorwa, kirimo inzara izura inzara yokora amakara igata, igihugu cuzuyemwo amacakubiri hama ngo agiye kwimba za korota za kasterite ngo agiye gufata ubutare bw'ubwoko butatu ngo bufate mu ntoki ubwo na nikeri rimwe n'atabivuga. Ubu rero ukuvuga ngo agiye gufata amafaranga yatsindagire mu mabanki yo hanze, murazi ko no kugenda batabiyobewe, hanyuma bagura amazu baramenyereye kugura muri za Dubai n'ahandi, ariko bamenye ko ivyo bagura byose uzobigarukana mu gihugu muri Trésor Public. Ibyo bagurisha ibintu bakadeklarara ngo ni ubusa, bamenye ko tubibona harya makuru turayafise. Abarundi ni bakanure babone iyi nyigisho y'uyu musaseredote tuzoyibandanya aho tuzokwerekana cyane cyane mu bijanye n'igisata cy'iyobokamana, twerekana ingene bagenda gusenga amatwi bayasize mu rugo ntibavyumvirize. Tuzogaruka kuri iyi nkuru nituyihejeje, ariko aravuga ko abarongozi batita ku ntama bakwiye gutanga imihoho. Natwe ibyo dusaba yuko leta iriho yotanga imihoho, barasa gatanga imihoho hanyuma abarundi bakiruhuza. Murakoze.